iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti banywanyi muduteze amatwi, ni Edi Rwema basuhuza. Amakuru tuyahereye ku yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloise Bigirimana. Urakoze Edi. Abasirikare ba leta ya Centrafrica hamwe n'ab'u Rwanda n'Uburusiya bayifashe mu mugongo mu rugamba barigaruriye igisagara gikomeye cyari mu minwe y'abaroberi. Firmin Ngrebada, umushikiranganji wa mbere, yavuze ejo kuwa gatatu ko igisagara ca Bosembele kiri ku birometero hafi 150 mu buraruko bushira uburengero bw'umurwa mukuru Bangi cyafashwe ku munsi wa kabiri. Bosembele niho imihari y'abaroberi yiyungiye mu runani yise Coalition des Patriotes pour le Changement, igiye ku murwa mukuru mu kwezi kw'icumi na kabiri kuburizamwo itorwa ubugira kabiri rya Perezida Faustin Archange Touadera. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ejo kuwa gatatu yasavye abategetsi ba Centrafrica gutanguza ibiganiro vya politike birimwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imihari yitwaje ibirwanisho itariko irarwana. Icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kivuga ko ibitigiri vy'abana bakorerwa ivyamfura mbi muri Sudani y'ubumanuko byagabanutse kuva mu 2018 hasinywe amasezerano y'amahoro, ariko ONU ivuga ko ivyo vyaha bikibandanya gukorwa. Iyi raporo ivuga ko ONU yatohoje ivyaha bikomeye vyakorewe abana 618 mu gihugu hagati y'ukwezi kw'indwi 2018 n'ukwezi kwa gatandatu 2020. Bimwe muri ivyo vyaha birimwo kwinjiza abana mu mihari irwana, kubica, kubafata ku nguvu, kugaba ibitero ku mashuri y'abana no ku bitaro, no kubima imfashanyo. Ariko iyo raporo kandi ivuga ko abana barenga 2,000 bakuwe mu mirwi irwana, haba mu gisirikare ca leta no mu muhari w'abaroberi SPLA-IO. Ikigega ca ONU cita ku bana UNICEF catangaje ko cakoze amasezerano n'ikigo citwa Serum Institute co mu Buhindi. Ayo masezerano nayo guhingura umuriyaridi umwe n'umuriyoni umwe w'incanco zihingurwa n'amahinguriro y'imiti AstraZeneca na Novavax ku giciro c'amadolari 3 ku rucanco rumwe. Umuyobozi nshingwabikorwa wa UNICEF Henriette Fore yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko iyi ari intango mu mugambi wiswe COVAX wo gufashisha incanco zizimbutse ku bihugu bifise amikoro make. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden ariko arasabwa n'abo mu mashirahamwe aharanira agateka ka muntu gutangura gukora ivyo yemereye abamutoye bijanye n'ihinyanyurwa mu gipolisi hamwe no mu gisata c'ubutungane. Melanie Campbell arongoye urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abirabure avuga ko akeneye ko Biden atangura gushira kuri gahunda yiwe ikibazo c'akarenganyo gafatiye kw'ibara ry'urukoba mu gisata c'ubutungane. Urunani rurongowe na Leta z'Ubumwe za Amerika mu rugamba n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu rwaremeje urufu rwa Abu Hassan al-Gharibawi n'abandi barwanyi batatu. Ni mu gitero c'indege rwakoze mu burengero bw'umurwa mukuru Baghdad ku munsi wa kabiri. Cakurikiye ikindi carongowe na Iraq cahitanye Abu Yasar al-Isawi, yari cegera ca komanda wa ISIS, akongera akaba yari n'umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru w'uwo muhari muri Iraki. Uru rukurikirane rw'ibitero rubaye inyuma yaho mu kwezi guheze bombe zibiri z'abiyahuzi zishe abantu bashika 32 n'abarenga 100 zakomerekeje. Aloise Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi.
zacu. Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radiyo Inshuti ya Bose. Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda guverinoma yongereye igihe cy'icyumweru cyo kuguma mu rugo mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19. Abaturage b'umurwa mukuru w'igihugu babyakiriye bate? Tubatega amatwi. Kuba bongereyeho icyumweru buriya byavuye mu bushishozi bashingiye ku mibare uko babona ubwandu buhagaze. Kongeraho icyumweru, none si icyumweru kigiye kuyikiza? Ngiye rwose numvise ntacyo byamariye ku giti cyanjye. Abo ni bamwe mu batuye mu murwa mukuru w'u Rwanda, Kigali. Mu yandi makuru, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryasohoye urutonde rw'agateganyo rw'inkingo za COVID-19 zizatangwa mu bihugu bitandukanye byo ku isi, bigizwe ahanini n'ibikennye n'ibindi bikiri mu nzira y'amajyambere. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryasohoye urutonde rw'agateganyo rw'inkingo za COVID-19 zizatangwa mu bihugu bitandukanye byo ku isi, bigizwe ahanini n'ibikennye n'ibindi bikiri mu nzira y'amajyambere. Ni muri gahunda yo gusaranganya inkingo ku isi izwi nka COVAX. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yanyujije amaso kuri urwo rutonde, aratubwira uko izo nkingo zizatangwa ahereye mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Icyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'urwunge COVAX rwishyize hamwe gushaka no gusaranganya inkingo z'icyorezo cya COVID-19 kigaragaza urutonde rurerure rw'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere byiganjemo ibyo muri Afurika no muri Aziya, nuko inkingo za COVID-19 zizasaranganywa muri ibyo bihugu. Mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niza ku isonga mu kwakira inkingo nyinshi, ikaba yaragenewe izigera kuri 6,948,048. Kenya ni ikurikiraho kuri 4,4,176,000, Uganda 3,552,052, u Rwanda 966,000, naho Sudani y'Epfo 864,000. Uburundi na Tanzania ntibigaragara kuri iki cyegeranyo cyasohowe na gahunda ya COVAX. Nk'uko bitangazwa n'iyi gahunda yo gusaranganya inkingo, biteganijwe ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu izigera kuri 100,000,000 zakozwe n'ikigo Pfizer cy'Abanyamerika hamwe na AstraZeneca y'Abongereza zizaba zamaze gusaranganywa. Naho kugeza mu kwezi kwa karindwi hazaba hamaze gutangwa izigera kuri 200,000,000. Umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa ku isi Transparency International watangaje raporo yawo y'umwaka w'2020. Mu bihugu 180 wasuzumye, Uburundi nicyo gihugu cya kabiri cyugarijwe n'ibibazo bya ruswa mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba EAC. Mu rwego rwa Afurika yose naho Uburundi buri mu bihugu 10 bya mbere byaba byaramunzwe na ruswa no kunyereza umutungo wa leta. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri i Kigali mu Rwanda. Nk'uko vyerekanwa n'icegeranyo c'ishami mpuzamakungu rigwanya ibiturire Transparency International cagiye habona ku bihugu 180 vyo ku isi vyakozweko amatohoza, Uburundi buza mu kibanza c'165. Transparency International rivuga ko ivyo bisigura ko ico gihugu kiri mu bihugu 7 vya mbere vyirayemwo igiturire ku isi. Aho Uburundi buza inyuma y'igihugu ca Iraq, bugakurikirwa n'ibihugu nka Haiti, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Korea ya Ruguru na Libya. Ku mugabane wa Afrika ico gihugu kiri muri 10 vya mbere birangwamwo ibiturire vyinshi n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Ishirahamwe Oricom rirwanya ibiturire mu Burundi rikaba rinakorana na Transparency International rivuga ko Uburundi butigeze bugira ikibanza ciza kuva mu myaka 10 iheze. Mu mwaka w'2015 bwari mu kibanza c'150. Gabriel Rufyiri atwara Oricom yaganiriye n'ijwi ry'Amerika. Twebwe kuva aho tutanguriye kubikorera ko mu mwaka wa 2006 nuko vyagaragaye ko ico gihe Burundi bwari ku rutonde rwa 36 mu bihugu bigirwa ko amatohoza, ariko kuva ico gihe Burundi ntibwigeze buduga ngo bushobore kurenga
icyo kibanza nk'ubu bwagumye bumanuka ni ibintu twibaza ko leta byari bikwiye kuyiha icigwa. Murabe nk'ibihugu vya mbere Transparency yashize ku rutonde, ni ibintu bigaragara neza ko bahuriye ku kintu kimwe kijanye n'ugusesagura no gusohora amatungo ya leta, kandi iyo ntwaro mbi iba mu mashirahamwe ya leta, ikaba mu nzego za leta, ikaba no mu vya politiki. Mu karere ka Afurika y'ubuseruko EAC, Uburundi bukurikirana n'igihugu ca Sudani y'Epfo kimaze imyaka irenga 10 mu ntambara mu bibanza vya mbere vy'ibihugu birangwamwo ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta. Ico bikoze ishirahamwe Foricone F rigwanya ikimenyane, nkunzi na kamwana wa mama muri ico gihugu ribona ko leta nshasha imaze amezi 6 ku butegetsi yahagurukiye ico kibazo. Gerard Hakizimana atwara iryo shirahamwe kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika twavuganye ari Bujumbura. Biraboneka ko kurwanya ibiturire byashyizwe imbere. Ni ukuri twagira dukengurukire leta y'u Burundi ku ngingo nyinshi imaze gufata zigwanya igiturire. Haramaze gufatwa abatari bake, haramaze kurengutswa abatari bake, mbere hamaze guhagarikwa n'abatari bake mu bijyanye no kurya ibiturire. Tutibagiye eka mu bisata byo usanga by'ukuri igiturire mu Burundi cyarahagurukiwe. Rero tugashimira leta mvyeyi, leta nkozi, kuko biboneka ko kurwanya igiturire yabigize ivyayo. Agira ko aneguriye raporo ya Transparency International. Birashoboka ko mu bisata ibi na biriya hashobora kuba hariho hakiri igiturire, mugabo turashima intambwe zatewe, ari naco tuvuga ko ari cegeranyo gihengamye, ari cegeranyo kigomba kuza kwerekana ishusho Burundi uko itari. Ni imigambi myinshi iboneka ko leta iriko ashiramo inguvu mu ntumbero yo kurwanya igiturire, ari naco itumira raporo abayikoze bashobora ko bafatiye ku biharuro vya kera. Igihugu c'u Burundi cotegerezwa kuja mu bihugu twovuga ko igiturire kiriko kiragabanya bishoboka. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko ibisaka vy'abanyonora amatungo ya leta yiwe bigiye gusha. Uwuzi wese yuko yagirijwe ubusuma, uwuzi ko yagirijwe gusesagura itunga ry'igihugu, uwuzi ko yagirijwe igiturire, tuzomwandika mu gitabo, bakita igitabo cirabura mbese, tuzobashyira mu gitabo cirabura ntazasubire kureba akazi muri iki gihugu. Naho umwarimu yibwirwa hari bavuga ngo zoza gufungwa ngo hanyuma ngo yarya mfunguwe, nagira abwire tuzogurisha ibintu byabo twiriye twebwe gihugu. Inyuma y'iyo raporo y'abahinga yerekana ingene kurwanya igiturire ku isi no mu Burundi vyari vyifashe ku mwaka uheze, ishirahamwe Oricom rigwanya ibiturire rimusaba gushiramo inguvu mu kurwanya ako karanda, imvugo ijane n'ingiro. Umurundi wese agacungera ko abamenja babandanya badusahura ubutunzi bwacu bwoteje imbere twese atanumwe avuyemo, mu kwerekana ubutunzi bwabo, kimwe twita mu gifaransa déclaration de bien ou du patrimoine. Aho niho bihera hagaca hashirwaho ca kindi bita service national de renseignement financier, vya bindi vyo gutunga bitagaragara umuntu yakuye ubutunzi, vya bindi bita kunyegeza amafaranga canke kuyeza blanchiment d'argent, ni gukoresha n'aba matungo y'igihugu, abus de biens sociaux, n'ibindi vyaha bijana no gusahura amatungo y'igihugu vyose. Aho oya niho bizoca bihanwa, imvugo ijane n'ingiro. Ijwi ry'Amerika twagerageje kurondera umuvugizi w'ikigo BER kijejwe gutoza amakori n'amatagisi, rumwe mu nzego zifise mu nshingano kurwanya ibiturire kandi runavugwa muri iyo raporo, ariko ntitwamuronse. Iyo tumuronka Standing Ngendakumana twari kumubaza ico avuga kuri iyo raporo hamwe naho umugambi w'igihugu wo kurwanya ibiturire ugeze. Ico twamenye nuko leta iheruka gushira inzego zibiri, sentare hamwe n'igipolisi kidasanzwe kijejwe kurwanya ibiturire mu maparike n'amasentare y'iyungururizo. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yashikirije ko ari mu ntumbero yo kwegereza ubutungane abanyagihugu kugira ngo baje baradoma urutoke kubariye ibiturire bitabagoye. Ico bikoze iyo ngingo ntibonwa neza n'amashami yigenga agwanya ibiturire. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Tukivuga kuri iyo raporo ya Transparency International, u Rwanda rwashyizwe ku mwanya wa 49 ku isi ku birebana n'uko ibihugu bihagaze mu kurwanya ruswa. Ubwo bushakashatsi bunagaragaza ko u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere mu kugira igipimo cya ruswa kiri hasi mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ibindi kuri iyo raporo tubibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima uri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu gice cya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, u Rwanda ruraza mu bihugu 10 bya mbere bihagaze neza mu rugamba rwo kurwanya ruswa. Byakumvikana nk'inkuru nziza,
ariko kandi ku bwa Madame Ingabire Marie Immaculée umuyobozi wa Transparency International ishami ry'u Rwanda uyu mwanya ntuhagije. Nje ntabwo njya mvuga ngo ni umwanya mwiza, hari nuko nk'iyo tugarutse nko muri Afurika barakubwira ngo u Rwanda rwose ngo ni urwa kane se uriho urarugereranya n'andi ku bihugu baturanye biri mu ijana ntabwo jyewe mba numva ari byo, mba numva hari ikindi gikwiye gukorwa. Nkunda kubwira abantu iyo uba mu gihugu kirimo impumyi gusa ugize Imana ukabona ufite ijisho rimwe niwe ubayobora. Nk'uko bigaragara igice cya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara u Rwanda rubarizwamo ntigihagaze neza. Icyo kiza ku mwanya wa nyuma muri uru rugamba rwo kurwanya ruswa n'impuzandengo y'amanota 32%. Muri iki gice igihugu kiza imbere n'ibirwa bya Seychelles n'amanota 66%, mu gihe Somalia na Sudani y'Epfo biza ku mwanya wa nyuma na 12%. Umuryango Transparency International ugaragaza ko muri rusange ruswa ikiri inzitizi ibangamiye iterambere. By'umwihariko uyu muryango uvuga ko ikomeje kuvutsa abaturage serivisi z'ibanze mu mibereho yabo. Imibare y'uyu muryango irerekana ko umuntu umwe kuri 4 babajijwe, ni ukuvuga abagera kuri miliyoni 130 mu bihugu 35 bya Afurika byakoreweho ubushakashatsi bagaragaje ko babanje gutanga ruswa kugira ngo babashe kubona zimwe muri serivisi z'ingenzi. Ku ruhande rw'u Rwanda naho ni kenshi hagiye humvikana abaturage batunga agatoki abayobozi mu nzego z'ibanze kubaka ruswa kugira ngo babone kubaha serivisi ubundi zitasabaga ikiguzi. Gitifu aka kagari kano kakamatite nta kintu na kimwe cya serivisi runaka yagukorera. Ngenda bizi kuko kugira ngo umukecuru ampa agasambu natanze nagiye kumusanga ngewe ubwanjye. Gitifu aravuga ngo nimushakira amafaranga 30,000. Ndambwira ati mama mpe 8 ngushakira 30,000. Nese njya ku karere bampeza urupapuro ndaruzana mugo nasinyire n'ubundi aranga nongera mfata moto nsubira ku karere. Ubwo karere twazanye n'umukozi waho araza arabinsinyishiriza nongera nsubira ku karere. Gitifu abo murenge bakirangiza kugenda yaragarutse arambwira ngo siza hepfo noneho unshakire agafanta kazatuma mbyirengera. Yanyatse 150 avuga ko ibibazo byose bizaba azabyirengera. Ku bwa Madame Marie Immaculée agasanga hatarakorwa ibihagije cyane cyane mu gukurikirana ibirego bya ruswa mu nzego ziba zatunzwe agatoki n'abaturage. Barashinja umwarimu ko ashobora kuba n'urugero ko ashobora kuba yarasambanyije nk'umwana yigisha, nayo ni ruswa ishingiye ku gitsina, ariko akaguma agakomeza kwigisha muri iryo shuri ngo ibimenyetso ntibiraboneka. Ese kuki ari we bavuze ntibavuga undi? Ibyo bikwiye guhita bigutera ubwoba ukamubwira utubuhagaze tubanze dukurikirane iki kibazo. Barakubwira bati executive w'umurenge yasabye umuntu ruswa iyi nini, agronome yavuze ngo ntabwo uri busarure ishyamba ryawe utamuhaye aya nayo, noneho bakavuga ngo nta kibibemeza ko ariko byagenze. Kuba utabisaruye kandi ryeze kandi warabisabye ntibabiguhe, wabikwimye yabikwimye iki? Mbese no mu nkiko tujye twicara twanariza urubanza turebe uko waruciye uti, ibyo bibe bihagije kugira ngo tubone ko udakwiye kuba n'umucamanza. Uretse ubu bushakashatsi mpuzamahanga ubwari bwakozwe na Transparency International ishami ry'u Rwanda nabwo bw'umwaka ushize wa 2020 bugaragaza ko nibura 12% by'abaturage babajijwe basubije ko batswe ruswa y'amafaranga. Transparency International ikagaragaza ko mu gihe nta gikozwe mu kurandura ingorane zishingiye kuri ruswa, ibihugu byinshi byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bishobora kutagera ku ntego z'iterambere rirambye SDGs isi yihaye kuba yagezeho bitarenze umwaka w'2030. Temistokle Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda guverinoma kuri uyu wa kabiri yongereye igihe cy'icyumweru cyo kuguma mu rugo mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19. Abaturage b'umurwa mukuru w'igihugu babyakiriye bate? Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaganiriye na bamwe mu batuye umujyi wa Kigali. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali nyuma yo kumva imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yongereye ikindi cyumweru kuri gahunda ya guma mu rugo, baravuga ko batatunguwe n'iki cyemezo cyaraye gifashwe, bakemeza ko byari bikwiye kuko iki cyorezo kimeze nabi. Kuba bongereyeho icyumweru buriya byavuye mu bushishozi bashingiye ku mibare uko babona ubwandu buhagaze, bareba ikibazo cy'ubuzima kimeze. Nabona icyo cyemezo cyo indwara irahari, ni ikibazo usanga n'isi yose itaramenya n'icyo gukora cy'umwanzuro kuvuga ngo akadukora iki ngiki kiri bukemura ikibazo. Kumvaga ko n'ubundi guma mu rugo ikomeje, ariko iki cyumweru bongeyeho cyadushimishije, ni ukugira ngo umuntu abitegura akazi n'abari barasubitse imirimo bongere babone uburyo bitegura kuyisubukura kugira ngo basubire
utuzi twabo tujye dutandukanye. Kubera gahunda zo twirinda covid kugira ngo n'abantu nyine batagomba kwirinda uko byagenda kose. Twebwe ukuntu twabyakiriye ni ibisanzwe kuko buriya kwirinda biruta kwivuza. Twabyakiriye neza cyane yuko leta y'ubumwe yageneye abantu muri no minsi badafite akazi ibibafasha imibereho, ibyo kurya n'iki. Rero igihe tumaze nicyo kinini, iminsi 8 twumva bashyizeho, twebwe turabihanganira, turebe ibikenewe kuko tuzi ko iki cyorezo cyakajije umurego cyane. Turabona abaturanyi barapfa, abandi bararwaye. Nubwo biruko ariko hari ikindi cyiciro cy'abaturage bagaragaje ko kongera igihe cyaguma mu rugo bikomeza kugira ingaruka ku miryango yabonaga amafunguro ari uko yakoze, bakavuga ko ntacyo byabunguye. Ngiye rwose ntabwo navuga ko hari icyo bishimishijeho, nta n'icyo bigabanutseho, kuko urebye imibereho y'abantu ni ugusohoka ugakora. Korona nubwo tuvuga ko ari icyorezo koko kiragoye cyane, ariko niba ari cyo tubane nacyo, kuko twebwe ikintu tumaze kubona cyo nuko byanze bikunze tuzabana nayo ntizashira, ariko isuku, kwirinda, ariko nanone tutibagiwe gukora no kongeraho icyumweru. None si icyumweru kigiye kuyikiza? Ngiye rwose numvise ntacyo byamariye ku giti cyanjye. Bibuke ya miryango b'abantu batishoboye badashobora kubona icyo barya batasohotse, babiteho cyane, kubera ko hari abatamenyekana, wenda batashoboye kugera ku kagari, batashoboye kugera ku mudugudu, kugira ngo babwire bamutwara sibo bagende bareba ko nta muntu ubabaye. Hari abandi baturage bagaragaje ko iminsi leta yongereyeho bari bakwiye gufashwa batagendeye gusa kubakoraga imirimo iciriritse, bakinjira no mu bipangu, kuko hari abahezemo kubera ikibazo cy'inzara. Bakavuga ko hari abatakaje imirimo kubera iyi covid-19 igiye kumara umwaka igeze mu Rwanda. Nubwo nanjye ntari kuri liste y'abantu batishoboye, ubu ngubu nta kazi mfite. Nejo bine arimo mpamagara umuyobozi w'umudugudu wacu mubwira ikibazo, ni se natwe akazi ko kahagaze bizagenda gute? Wenda ibyo twateganyije, kubera ko n'abana bari bamaze kujya mu mashuri, twatanze amafaranga menshi, byarangiye ibyo twari twarateguye, biragenda gute? Nk'umuntu bazi ngo arafite akazi gahoraho nyine kari payimana, cyane ko twakoraga amakampani, ntago bajya batwitaho no mu mudugudu. Uranamubwira akagura ati wowe se urabikeneye, kandi banakureba nawe n'aba baturage bakaba bakuvugiza induru ngo se nguriya arabikeneye, kandi ari ngombwa rwose. Barebe umuntu koko, bagenzure neza, barebe ko akwiriye ubufasha, kuko kurebera umuntu kuri housing ntabwo bivuze ko afite ibyo kurya, ko hari benshi rwose bagira n'isoni ariko badafite ibyo kurya. Njyewe ndanabazi, nubwo ntakwiheraho, ariko hari n'abandi nzi bamaze hafi amezi 11 badakora. Kwiga ntabwo ariko kugira akazi. Baturiya muntu ni umukire, icyo gipangu ushobora kuba atari n'icyo ari cy'umuvandimwe cyangwa se ari nawe ukodesha. Nk'ubu ngewe maze amezi 3 ntishyura inzu kubera ko nta kazi. Bivuze rero ko no kurya ari ibibazo. Mu by'ukuri bagashishoza bakareba, batitaye kuvuga wundi wazunguzaga ngo ashoye 5,000 n'uwahembwaga 200, wari ufite akazi ka 200, karahagaze ku ingaruka zageze ku bantu bose. Mu byumweru 2 bishize nibwo inama y'abaminisitiri yo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka yari yafashe umwanzuro wo gushyira umujyi wa Kigali muri gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya covid-19. Abayobozi bavugaga ko umujyi wa Kigali ari we wari wihariye imibare iri hejuru y'abagenda bandura umunsi ku munsi ndetse n'abahitanwa n'iki cyorezo. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Minisiteri ishinzwe ubucuruzi muri Uganda yasobanuye impamvu zitandukanye zatumye ubutegetsi bugirana amasezerano n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kubaka imihanda n'amateme muri icyo gihugu. Ibi bikaba bije nyuma y'aho abanya-Uganda benshi basa nk'aho binubiye uwo mushinga. Inkuru irambuye twayiteguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi uri Kampala. Leta ya Uganda ikimara gutangaza ko igiye gushora umutungo ubarirwa amamiliyoni y'amadolari mu mushinga ifatanije na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wo kubaka imwe mu mihanda n'amateme muri icyo gihugu, ntabwo ari abanyagihugu basanzwe babyamaganye bonyine bavuga ko Uganda nayo itishoboye, ahubwo na bamwe mu nteko ishinga amategeko ntabwo babyakiriye neza. Nyamara ariko ukurikije minisitiri ushinzwe iby'ubucuruzi Emilia Kyambadde, iki cyemezo cyagezweho n'ibihugu byombi bimaze gusuzumira hamwe zimwe mu nzitizi zibangamira ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi zidashingiye ku misoro n'amahoro.
President Museveni ne President Tshisekedi basinkana era ne bongera okutongoza enkole. Ati Perezida Museveni na mugenzi we Tshisekedi bagize inama nuko uyu mugambi baza kuwushimangira tumaze kumva ibitekerezo by'abacuruzi bacu batanze bavuga ko ibibazo bahura nabyo cyane cyane ari iby'imihanda mibi, umutekano muke n'ibindi. Bavuze bati imodoka nini zitwara imizigo yabo zinanirwa kunyura muri iyo mihanda zikagiramo ibibazo, bamwe bakanga ko imodoka zabo zambuka muri icyo gihugu, bigasaba abacuruzi kugera ku mupaka bagakodesha izindi modoka zo muri Kongo. Ubwo rero ibyo byose bigatuma batakaza igihe ku mipaka n'amafaranga arenze ayo bakabaye bakoresha. Hamwe urugendo rwagatwaye amasaha makeya rwatwaraga hafi icyumweru cyose. Tugambe ugeze kumara indaku 2 umarayo wiki namba. Ukurikije Minisitiri Kyambadde, Uganda niyo yiteze kunguka muri uyu mugambi kuruta Kongo kuko ariyo yohereza ibintu byinshi cyane muri Kongo birimo imyaka n'ibikorerwa mu nganda kuruta ibituruka muri Kongo, kandi ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi akaba buzamuka ku bice 9% buri mwaka. Ebyobusuubuzi bigenze byeyongera. Twali tutunda ebintu bya miliyoni 479 Ati iby'ubucuruzi byagiye byiyongera. Mu wa 2016 twambukije muri Kongo ibintu by'imiliyoni z'amadolari 479. Mu wa 2019 ho twajanye muri Kongo ibicuruzwa bisagije gato imiliyoni 600 z'amadolari y'amanyamerika. Ubu nta nubwo twari twongeraho ibyo tumaze kugurisha muri icyo gihugu by'umwaka ushize. Ibicuruzwa twambutsa muri Kongo ubu bimaze kwiyongera kugera kuri 45%. Nta kintu cyo muri iki gihugu haba mu bihingwa cyangwa ibikorano byo mu nganda kidafite isoko muri Kongo. Hari igihe numva abantu bavuga ngo mbese twe tuzungukira he kugira ngo dushore umutungo wacu muri Kongo, ahubwo ntitwe twunguka cyane kuruta abanyekongo. Kongo nta kintu giturukaho kiza ahangaha uretse imbaho nkeya hamwe n'ibitenge bikeya. Teri nyonyo bintu bibana kakatale kafu. Minisitiri Kyambadde yongeyeho ko 57% y'ibikorwa by'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bitagenzurwa n'amareta yombi, bivuze ko inyungu kuri leta kuri ubwo bucuruzi ishobora kuzakubamo kabiri iyo mihanda iramutse yubatswe, n'ubucuruzi bwose bugakorerwa mu muco, kandi ko mu masezerano ibyo bihugu byombi byasinyanye harimo no guhuza urugaga rwa za gasutamo, kandi ibikorwa byo kubaka za gasutamo zimwe akaba byaratangiye ku mipaka imwe n'imwe nk'uwa Bunagana. Minisitiri navuze ko kuba bashishikariye isoko rya Kongo bitavuze ko batakaje burundu amasoko yo mu bindi bihugu nk'u Rwanda, dore ko u Rwanda rwabujije ibicuruzwa bituruka muri Uganda gusubira muri icyo gihugu kubera umubano hagati y'ibihugu byombi watokoye. You know, we as a Ministry of Trade, we work to broaden the market. Ati twe nka Minisiteri ishinzwe iby'ubucuruzi dushinzwe kwagura amasoko y'iki gihugu. Aho dusanze imbogamizi duhita dushaka ukundi twabyifatamo. Gufungwa ku isoko ryo mu Rwanda ntariko konyine kwatumye dushishikara amasoko yo muri Kongo, ariko nabyo byatanze indi nzira z'ukuntu ubucuruzi bwakorwa muri aka karere. Ariko nanone haracyariho ubucuruzi bugikorwa hagati y'u Rwanda na Uganda. Hari imodoka ziva hano zitwaye imizigo zambukira ku mipaka ya Kagitumba na Gatuna, nubwo hakiriho imbogamizi zitandukanye. There are a number of restrictions that are in place. But there are still trucks that are going across. Nyamara ariko Minisitiri ntabwo yavuze akayabo k'amafaranga Uganda izashora mu kubaka imihanda muri Repubulika ya Kongo uko kangana n'aho ayo mafaranga azaturuka. Ariko mu mwaka ushize Minisiteri y'Imari yabwiye akanama gashinzwe imari k'inteko ishinga amategeko ko yari ikeneye miliyoni zisaga 50 z'amadolari y'amanyamerika yo gushora mu gice cya mbere cy'uwo mushinga. Leta ya Kongo nubwo itari yagira ikivuga kuri uyu mushinga, ubwo impande zombi zahuriye Kampala mu mpera z'umwaka wa 2019 ahuriwe na Perezida Felix Tshisekedi, Kongo yagaragaje ko yari gifite ibibazo irimo gukemura ku buryo itajaga guhita ishiraho umusanzu wayo. Avuga ku nyungu z'uwo mushinga ubwo yagezaga ijambo ku banyagihugu mu mpera z'umwaka ushize, Perezida Museveni yavuze ko iyo mihanda iramutse ikozwe yazafasha no gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, kuko abashinzwe umutekano bazaja bihuta gutabara, dore ko ako karere kazahajwe n'intambara z'urudaca zitera umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari kose. Iyo mihanda tuvugaho nirimo w'ibirometero 78 wambukira ku ruzi rwa Semuriki, aho Uganda yatangiye kubaka iteme kuva ahitwa Rwebisengo ukagera Ibunia, uw'ibirometero 77 kuva Kasindi kugera Mpondwe, uw'ibirometero 100 kuva Bunagana ugakira Rucuro kugera Igoma, hamwe n'uw'ibirometero 758 uva Ibukavu ugakigoma ukaja Ibutembo, Beni hamwe na Bunia ukurikije leta ya Uganda. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
nshuti muduteze amatwi, aha no dusoreje igice cya mbere cy'amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira.